Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Kuronka indero y'akanovera ntibiva gusa ku ndinganizo z'amashure, ariko birasaba yuko umunyeshuri yiga mu buryo bwiza. Haraheze umwaka leta y'u Burundi bicishije mu bushikiranganje bw'indero itanguje umugambi bise Zero enfant mal assis en classe. Bisigura ko atamwana numwe yosubira kwiga yicaye nabi mw'ishure. None nyuma y'umwaka vyoba vyifashe gute mu mashure ku rwego rw'igihugu? Kubakurikirana ico kibazo, ingorane zoba zihagaze hehe muri ico gisata c'indero? Inyishu kuri ivyo bibazo ni muri kino kiganiro Kw'isoko mushikirizwa na Walter Kwizera Kaze. Umwaka w'ishure wa mbere urarangiye, umushikiranganje w'indero François Havyarimana atangaje ko hatanguye umugambi ahatamwana numwe azosubira kwiga yicaye nabi mw'ishure. Politique de zéro enfant mal assis en classe. Hirya no hino mu makomine agize igihugu, ikibazo c'abana bicara bacucikiranye kiracibonekeza, ivyemezwa n'abigisha. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana. Iyo ngingo yashikirijwe n'umushikiranganje w'indero François Havyarimana itariki 15 ukwezi kw'icenda umwaka uheze kuri lycée ya Buhiga mu ntara ya Butanyerera, ariko aratanguza umwaka w'ishuri w'ibihumbi 2025 ushira 2026. Abavyeyi n'ugwaruka bakiranye igishika cinshi cane iyo ngingo y'uwo mushikiranganje, kuko mu gihugu cy'u Burundi hatari hake haribonekeza abana biga bicaye hasi, abandi ugasanga bicaye ku ntebe yagenewe babiri ari bane canke batanu. Uwo mwaka w'ishuri wa mbere urangiye henshi mu gihugu iyo ngingo itaraja mu ngiro, abatari bake bakibaza igituma umushikiranganje afata ingingo nk'iyo atabanje kuraba ko ivyo yavuze bishoboka ko n'ubushobozi bw'amafaranga buhari kugira uwo mugambi koko urangurwe. Mu makomine amwe y'intara ya Gitega abigisha twaganiriye batumenyeshejwe ko ugushaka ko gukora izo ntebe kwagaragaye hamwe zirakorwa mbere, ariko zigakorwa nabi, kuko rimwe na rimwe ako kazi usanga kariko karakora abatabifitiye ubumenyi kugira bihutisha igikorwa. Udaciye kabiri izo ntebe zikaba zamaze kuvunagurika, abana bagasubira mu byo bari bakize byo kwicara bacucikiranye. Muri komine Cibitoke intara ya Bujumbura hoho abigisha twaganiriye bamenyesha ko impingi kiri ndende, ivyo ko abana hazogeraho biga bicaye neza babibona nk'indoto, kuko hacibonekeza n'ibice bimwe abana biga bicaye hasi. Muri Butanyerera abarimu batumenyesheje ko ikibazo c'intebe n'ubu kigihari inyuma y'uwo mugambi washikirijwe n'umushikiranganje w'indero. Umwe mu barimu twaganiriye amenyesha ko ibishikirizwa n'abanyepolitike muri kino gihe babiha agaciro gake, kuko ivyo bavuga bitandukanye cyane n'ivyo bakora. Nta shure n'imwe woronka bakoze intebe shasha, abo bicara nabi bicara nabi babivuga kugira nyene bahenda abanyagihugu bavuga amajambo asosa gusa atakintu na kimwe ariko barabafasha. Nta kuri na kumwe kuba kurimo n'ububeshi barazi kuhenda abantu gusa n'ahandi hoho nta n'ishure nimwe ushobora kuba bakoze intebe. Nuno wundi aremeza ko atabana baciga bicaye hasi, ariko ko kugeza ubu uwovuga ko ico kibazo c'intebe catorewe umuti yoba beshi. Aho duherereye hari cibonekeza abana bicara ari batatu bane, mbere wanashaka ari naho usanga ari batanu. Naho ntovuga yuko hari abana bicara hasi, oya gushika umunsi nta bana bicara hasi. Mugabo bamaze kuba bashoboye kwicara ari batatu bane batanu, byumvikane ko abana baba bicaye nabi, kuko ntibaronka ingene bandika, ariko barandika usanga umwe ako mu wundi wundi agako mu wundi, mbere no gusamara bikaziramwo gusamara gushikaho n'umwigisha adashobora kubakurikirana neza mw'ishure. Kugeza ubu rero naho hariho ibimaze gukorwa, uwo mugambi w'umushikiranganje Havyarimana ico wishinze gushika ko mu gihugu cyose impingira cyane ndende, ibituma kanovera k'ivyigwa kagabanuka. Mu batavuga rumwe n'ubutegetsi babona ko uwo mugambi w'ubushikiranganje bw'indero umeze nk'imvugo za politike. Bivugwa na Emmanuel Ndereyimana, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umugambwe UPD Zigamibanga, akaba n'umuvugizi w'urunani Sefor Arusha. Kubwiwe ngo nakamaramaza ibibera mu gisata c'indero mu gihugu citwa ko gifise abategetsi. Zijya zari imvugo za politike zo kwiyamamaza, zo kwikundwa kaza. None murabona umwaka uraheze ibintu ahubwo byarunyutse. Mwe mubona ko hicaye batanu bo bari benshi
hariho n'abandi ku ntebe, irya ntebe murazi ibipimo vyayo bon pupitre isanzwe izwi twicaye ko kuva kera turi abana mu mashure mato mato, ni intebe twicarako turi babiri, aho habaye benshi bicara batatu. Nuno munsi abantu barayicarako, abana barayicarako barenga batandatu, 7, 8, 9, ugasanga nta saganirizo, nta n'umwana ashobora kwandika ku kigura canke mu ikaye. Abandi bagaca bicara hasi bagakumbagara nk'imbaragasa mu nkungugu, abandi bakicara ku mabuye. Niyo sura y'amashure uno munsi mu Burundi, kandi murabona ko ivyo umushikiranganji yavuga byari ibintu nyene byo kuvuga nyene kugira ngo abantu bumve ko nawe agiye ku kivi, ariko murabona ko kugeza uno munsi ataho vyavuye, ataho vyagiye, biracari vya bindi nyene. Kubw'uyo munyepolitike ikibazo kirarengeye ubushikiranganji bw'indero, kuko amafaranga abagenewe ubwo bushikiranganji adakora ivyo yagenewe, kuko menshi agaruka agakora mu migambi y'umuryango w'umukuru w'igihugu hamwe n'iy'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. N'ubu nyene tumwumvirize. Siwe Murundi, kuko muravye amafaranga bateganya mu bushikiranganji bw'indero aravugwa ku munwa, ariko ntayo bigera baronka, kuko ubu ubutegetsi bwa CNDD FDD bwifatiwe mu minwe, igihugu cyose gifashwe mu minwe n'umukuru w'igihugu n'umupfasoni wiwe. Amafaranga yose menshi bayashira mu vy'iwabo vyo kwinezereza, kubaho buri munsi. Murabona ko bama bari mu ngendo, indege bakodesha, nk'umwambaro umwe gusa w'umupfasoni w'umukuru w'igihugu uravye ibintu yambara bishobora kugura intebe z'abanyeshuri, nk'umwambaro wo ku munsi umwe asohotse ushobora kugura intebe z'abanyeshure hafi amashuri 3, 4 canke ibirasi 10. Numva rero yuko abantu bari ku murindi wo gusahura igihugu ku bingana gutyo, nta kuntu naho vyogenda gute ari bo bakiri ku butegetsi, nta kuntu umwana w'umurundi azoronka intebe yicarako, kuko ivyoguze iyo ntebe ni ivyo nyene ayo mafaranga abanyakuntunga bakoresha. Ku mugambi wo kubaka amashure barawukoze ku murindi muremure, ariko ntimwibaze ngo amashure yubatswe na leta. Nta muvyeyi n'umwe atakotije, atatanze intererano ngo bagira bubaka amashure, ariko abavyeyi bararindira ko leta ishiramwo intebe z'ishure, barabura. Niyo hagize abiyungunganya muri za diaspora hiyo hirya no hino, bagasaranganya duke duke, bimwe bavuga ngo isorosoro igwiriroye, amaze kugera mu minwe ya banyakuntunga b'abatware hiyi Burundi, ntushobora kumenya n'ugwa Kongo yo gwaciye. Amafaranga yose rero dutwagwa n'amasiha, kuvuga ko Uburundi bwigeze bukena ivyo butunga, bugatunga abana b'u Burundi, bigatuma abana b'u Burundi biga bameze neza, ariko uburyo bwose barabufashe mpiri. Nyano duciye dusozerera ikiganiro kw'isoko. Twomenya ko naho hari ivyifuzo leta ishaka gushikako, abandi babona ko ibibera mu gisata c'indero biteye ubwoba mu mashure yo mu gihugu cose. Bose basaba yuko imvugo yoza irakurikirana n'ingiro, kugira umwana wese agiye kw'ishure ashobore kwiga agononokewe mu gateka kiwe. Mwakoze kudutega amatwi, naho ubutaha. Cari ikiganiro kw'isoko.